dukwiye kumenya yuko guhimbaza Imana ni kimwe mu bigwanishwa umukristo afise bishobora kumushikana ku ntsinzi. Hariho bamwe nivyo bazokwishurwa basenze, hariho n'abandi bazokwishurwa batanze, muga hariho n'abandi bazokwishurwa baririmbye. Singomba kuvuga yuko guhimbaza Imana ariko kuzokuzanira bya bindi byose ukeneye, cyangwa bya bindi byose umuntu akeneye. No gusenga birakuzanira bya bindi ukeneye. Yehoshafati agiye kugwana, burya Yehoshafati suka atasenze, yarasenze ahubwo akaguma mu masengesho baza kuza kumutora. Ariko avyumva mugaba cavuga ati reje ni naguma senga ngaha byonyene bihava biba intambara, reka turirimbe navyo. Niko kuca baririmba hama inyishu itatura amasengesho itorerwa no guhimbaza Imana. Ahuye n'iciyumviro c'umuntu, abenshi turakunze kubona abantu baririmba kisaswa indirimbo z'Imana, kisaswa ivyo dukunze kwita ngo indirimbo z'isi, no? Ariko hari igihe umuntu ashobora kuba afise ico ashaka muri we gushikiriza umuntu kanaka. Umuziki rero wa gospel, iyo umuntu ariko aririmba kezo zya ndirimbo twumviriza abandi basohora z'Imana canke zihimbaza Imana canke zijya zo mu rushengero, dukunze kubona baririmba barandika ajya amajambo bandika aza ica guhindurira canke zya ndirimbo zirimbwa mu mashengero mu myanya ya adoration ziza kugira ico ziguhinduriye mu gihe wewe waguye toujours umutima wawuguru ukavuga ati reka no majambo kuko nyimba hariko haririmba indirimbo yo guhimbaza Imana ivuga ku bukuru bw'Imana, wewe uzoshimbaza Imana biciye mu ndirimbo mu gihe wumvise ati jewe ndumva umutima wanje ndawurekuriye mu guhimbaza. Nk'indirimbo dukunze kumviriza ni indirimbo ivuga ku bukomezi bw'Imana, wowe dufata uri wibereye muhira canke umaze iminsi uri mu bibazo uciye wumviriza indirimbo ivuga ku bukomezi bw'Imana ingene Imana ishoboye, bizoguhindura gute mu gihe wabihaye ikibanza kabundi n'Imana irakomeye irafise ivyo ikora. Hello guys, ndabaramukije mwese, ndabahaye ikaze bivanye naho muherereye. Ushobora kuba uri mu mahanga, ushobora kuba uri igihugu cacu c'Uburundi, ndakuramukije bivanye naho uri canke aho utumbereye exactement. So nije Ngareyimana Honorine, nkaba ngarutse mu kiganiro tuyage. Ikiganiro tuyage benshi bakunda, ikiganiro tuyage gihora gifasha benshi, kiryohera benshi. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro tuyage simura ndacikorana jenyene, mba ndi kumwe n'uwo tuba twateguye sujet, hanyuma tukaza tukayibasangiza mukagira vyinshi mwize canke vyinshi mumenye bigenda bitandukanye. So kure wabonye ikiganiro ntibibagire kugira j'aime, ntibagire kugira commentaire. Bien sûr commentaire zanyu tuzikenera, commentaire zanyu zirubaka benshi, commentaire zanyu ziratuma tumenya exactement abo turi kumwe. Iki naco partage ikiganiro benshi bashoka bagikurikirane, hanyuma kuri utaragira subscribe bikore kugira ngo uze dukurikirana vyoroshe, kugira ngo ibiganiro canke ibindi bikorwa bigenda bica kumbonesha kure atakwihana nta juru uzohore ubikurikirana vyoroshe. So ndabahaye ikaze, ndabakiriye mwese kaze. So nkuko natanguye ndababwira, ikiganiro tuyage sindacikorana jenyene, mba ndi kumwe n'uwo twateguye sujet hamwe canke n'uwo tuba dufise ikintu kimwe twashize hamwe, deba canke sujet, kugira ngo dushobore kwibasangiza namwe muyumve canke muyige. So munyemerere bikaze uwo turi kumwe abaramutse abidondore. Ego shalom jewe ndi umwana w'Imana, niko Pascal Kapiani Gas, ariko nkuko mubizi umwana mu rugo agira ibikorwa akora. Tudashobora guha umukozi akora. Umwana arakora ibikorwa mu rugo, isi ibikorwa rero nkora mu rugo kwa data. Umuco uraranze. Jewe sinzi ko mwabonye ingene nari meze umwana mu rugo du genre mwumva yaratanguye kuducanga no umwana mu rugo kwa papa kuma kwa papa. Papa ariwe Imana twese dusangiye. Donc byangoye kuvuga iyo mvuga yuko ndi umwana ndi umukozi w'Imana, urumva ndi kure gose y'Imana. Ndi umuntu akora mu kugira ahabwe umushahara, umwanya n'umwanya bashobora kunyirukana. Mugambuze ko ndi umwana mu rugo, ibikorwa byose nkora ntibiza kungira umukozi.
ntibiza kunkura ku bwana bw'Imana. Burya umwana mu rugo nubwo yokora imyaka 1000 aguma ari umwana kandi ntaza kunigana ngo nawe kutampembye kutagize ingo yigumura. Niyo mpamvu natanguye kuba umwana w'Imana, ariko kandi ndafise ibyo ndamukorera. Kwa benshi barihenda, sinzi yuko umaze kubyumva. Ugenda umukozi w'Imana akomeye ku rwego rwo hejuru. Niko deje wo gukorera Imana, urumva akagarika muri hariho n'amatitre mu gukorera Imana de genre bon tureke amatitre zantumenyereye za deje tubizi mu ma business. Birashoboka yuko byo bihari niko tutarabisuzuma. Ubwo rinze ubu umuntu ngo je ngo ndi umukozi w'Imana, nivyo arafise ibyo akorera Imana, ariko kandi gihambaye nuko turi abana b'Imana, kandi uwaduhaye uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana ni Kristo. Kigere kirahambaye kuruta ibyo tugenda gukora. Abana b'Imana tumenyane kuko bivuze igihambaye d'abord no kuba umwana w'Imana. Iyo ubaye umwana w'Imana birakorohereza no kuba umukozi w'Imana, ariko iyo kubaye umukozi w'Imana urumva nyene uba wihaye amalimite, uba wihaye akarimbikaho ushobora gushika. So abahora bita abakozi b'Imana cane sera ni abakozi b'Imana, ariko mwiko ko icambere no kuba umwana w'Imana. Twagiye muri vyinshi ariko ndakwakiriye Pasi. Merci cyane. Nawe ariko baratwikirana n'umushitsi muri Tuyage, ni mushasha muri Tuyage, ariko ivyo tugomba tuvugire hano canke ivyo tugomba kuyagira hano birafise abo bizagukorako, ariko ni bose bizagukorako twese en general, kisasa twebwe nkunze kuvuga ikiganiro Tuyage nikiza gufasha mwebwe gusa muba muriko muragikurikirana, no, ariko natwebwe kiradufasha turiga so twiga twese en general. So no musuje kuvuga kuri sujet ivuga ngo ni gute umuziki wa gospel ushobora kuba ubutumwa bwo gukomeza abantu. Ndavuze umuziki wa gospel kubera ko abakizwa canke abamenye Imana abayashi hari igihumenga ntibabitahura cane ivy'umuziki wa gospel, hari igihumenga no musi bariko baravyigiza inyuma, hari igihumenga nta gaciro kanini babiha. So sishatse kuvuga ata gaciro abantu babiha hano, ariko hariho nyene urumva haracari ikinogo ahantu. Donc ni gute umuziki wa gospel ushobora kuba ubutumwa bukomeza abantu, pa abakirijwe gusa ariko n'abataramenya Imana bose en general. Izo nizo tugiye kuvugira ko tugiye kurabira hamwe. So reka mbere kuri iki kibazo nobaza Pascal kugira ngo ce twinjira neza mu kiganiro. Ikibazo kivuga ngo tuvuze umuziki dutahura iki? Apana umuziki muri gospel, ariko umuziki en general dutahura iki? So umuziki, iyo tuvuze umuziki abantu dukwiye gutahura yuko ni igikoresho kimwe kidufasha kuryohora message, gutuma message ishika itamena ugutwi k'umuntu, igashika iryohera umuntu. Muri makeya muzike navuga yuko ni ikintu kiri ngaho gikeneye ikindi kintu kiza kwa kompanya kijya kintu mu kugira bibe message iryohoye. Rero umuziki muri makeya ni kombinezo y'ibintu bibiri cyangwa bitatu bine bifataniye hamwe, ariko kandi iteranijwe n'amajambo cyangwa icyumviro cy'umuntu, niho biza kwitwa re muziki iri complet gose. Turakunze kubona ama instrument, ça piano, guitare, ajya ama instruments tumenyereye. Abantu benshi bakunda kwitiranya du genre ntidushobora gutandukanya eske umuziki nuwa ajya arashobora kuvuzwa mugabo ata muntu ari karirimba canke ata ijwi ry'umuntu ririmo. Muri kije gihe tuvyita gute bidutandukanyirize neza? So je nemvera dufasha umuziki kuwita amapiano, kuwita yuko ari piano cyangwa acoustic cyangwa solo cyangwa saxophone, twoba twibeshe. Muziki dukwiye gufata yuko muziki ni ikintu kimwe uvuza kigasamirana ukagiteranya n'ikindi ukagiteranya n'ikindi, nibyo byitwa muziki. Nubwo twafata amaguru y'inkiri kiragenda pop 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 tutututu yiruka, tukaca tuyateranya n'akayabu gaciye mu ishamba kariko karakoma induru nyawo, umva tukaca tubiteranya, tukaca duhura n'umwana ari kararira nawe nyene tugafata hirya tugiye ari kararira. Ibene y'amabuye naye kacimena amabuye aho hanze cyangwa hajya tubaye byose tukabikombina hamwe, kitwa muziki. Kandi hari igihe ugiye kubiteranya uza kumva
bisohoye ikintu kiryoshe yuko woririmbiramwo indirimbo, ikiba gisigaye ko wongeramwo n'iciyumviro, amajambo. Turi kumwe? Nimba My Eglise yahisemwo gukoresha piano, nuko bazi yuko muri piano harimwo ibyo vyose. Harimwo ayo induru, harimwo urumva, harimwo amajwi, amapiano usanga harimwo amajwi menshi. Rero ni igikoresho kimwe usanga cegeranijwemwo amajwi menshi. Rero baca babona yuko tubiteranije n'igitari, tukabiteranya n'ingoma, tukabiteranya n'ama microphone n'ibiki, biza kuzana bwa buryohe muri Eglise buhari. Ariko sivyo vyonyene vyitwa musique bijya bintu. Abantu dukwiye gutahura yuko musique birarenze piano. Donc birenze piano ni kuvuga ngo nojya muziki twumva wo ku ma instrument gushiramwo n'ijwi ry'umuntu canke amajambo y'umuntu bigatanga ikintu citwa umuziki. Musique iri ngaho mugabo yiteranije n'iciyumviro c'umuntu aririmba, nidufashe vy'Imana canke vy'iki, byose hamwe vyitwa umuziki. Donc ariko batwikirana nizere ko muriko muratahura canke muriko muriga peut-être. Alors hariho abantu biba tukunze kugira du genre we nk'umuririmbyi wa gospel, ni gute umuririmbyi canke umuziki wa gospel ushobora kuba ubutumwa buza gukomeza abantu bakumviriza, abantu bumviriza umuntu, ico ciyumviro nyene uriko urashikiriza kikaba gikomeza abantu baba bariko barakumviriza n'amatwi. Icambere coco turi muri gospel biradusaba yuko uruhande rw'ubutanga n'uruhande rw'uwumviriza rwakira ibitanzwe, mwese birabasaba yuko mwirekura imbere y'Imana. Uwatanze arakeneye kugira ubusabane n'Imana, akamenya yuko ntari karaha umuntu, ariko araha Imana. Sawa? Igihe nawe uwakira nawe nyene arakeneye kumenya yuko ibyo ariko arakira sibiri ko biramutera ubwibone cankwe kumva yokota, biriko biramutera kumva yoha icubahiro Imana. Kandi urazi muri ibi bintu bya gospel cankwe ibi bintu vy'Imana, Kristo ntagobera umuntu uwo ari we wese kuja mu bintu. Yavuze ati ndadodora niwugurura ndinjira, amadusangire. Muri makeya no kuvuga igihe tugeze mu mwanya wo guhimbaza Imana, umuntu umwe wese arugura ko haba ari imiryango myinshi ushobora kwinjiriramwo. Birashoboka yuko ijwi ry'umuntu rikorera kuderanje, muga musique ugasangira icyo iraguhezagira. Turi kumwe? Birashoboka yuko umuziki iriko yakuderanje, mugabo ni gakeya kweri ijwi ry'umuziki kuderanja, ijwi ry'umuntu rikaguhezagira. Ico gihe urubanza ruraza kuba kuri urya muntu ariko aragomba guhimbaza Imana. Je nibaza yuko guhimbaza Imana bishobora kuba ubutumwa cyangwa bishobora kuba ikintu gishobora gufasha umuntu igihe umuntu yuguruye umutima wiwe, ukawugururira kwakira cyangwa kuyaga n'Imana. Ngomba nakubwire nono muri gospel, mu guhimbaza Imana niho honyene dushobora kuvuga, birumvikana, n'Imana ikavuga. Igihe cyuko turahimbaza Imana nico gihe akanwa k'Imana kuguruka kakaza kavuga ku muntu afise amatwi bahora tuvyumva twebwe turiko turahimbaza Imana. Igihe uriko uraririmba uraza kumva ivyiyumviro bikujemwo. Turi kumwe? Iyo byumviro bikujemwo biraza kugira ico bikubwiye cyangwa biraza kugira ico bigufashije. Mu guhimbaza Imana niho honye tuvugana n'Imana, hama Imana ikavugana natwe. Muga mu ijambo ry'Imana, Imana iravuga wewe nawe ugaceceka. Donc jengerageje kumwunganira buza kugufasha mu gihe canke buza kugira ico bugihinduriye mu gihe d'abord wewe wanje kumenya ni igiki nkeneye, ni igiki nshaka, hanyuma bikaza kuguhindura ko yavuze ngo iyo uri kuraririmba canke uri kurahimbaza Imana urayihimbaza ukayiha ivy'iwawe, ukayibwira ivy'iwawe du genre ikakumviriza, hagebe yiteze ko tuyibwira itwumviriza tuyihimbaza kisasa mu majambo. So rero bigute umuziki wa gospel ushobora kuza gufasha umuntu kanaka, ni mu gihe wowe d'abord wumvise ati mbega none eske nuguruye umutima wanje, eske umutima wanje uri ready, urumva ko witeguye exactement kwakira
ko yadusiguriye umuziki aratubwira ati ni mu gihe ayo ma instrument, ni mu gihe ivyo bindi vyahuye n'iciyumviro c'umuntu. Abenshi turakunze kubona abantu baririmba kisaswa indirimbo z'Imana, kisaswa ivyo dukunze kwita ngo indirimbo z'isi, no? Ariko hari igihe umuntu ashobora kuba afise ico ashaka muri we gushikiriza umuntu kanaka, hanyuma uwo muntu akavuga ati kandi abicishe mu ndirimbo. Turakunze kubona indirimbo usanga kese zihaye igihugu, umuntu agashaka gukebura abantu akabicisha mu ruririmbo, umuhungu agashaka kuririmbira umukobwa akabicisha mu ruririmbo. Ivyo byose ugenda kuvyakira uwo mukobwa yumviriza iyo ndirimbo canke uwo muntu kanaka ariko arahanurwa yumviriza iyo ndirimbo arakuramwo ico ashaka. So mu muziki rero wa gospel, iyo umuntu ariko aririmba kezo zya ndirimbo twumviriza abandi basohora z'Imana canke zihimbaza Imana canke zijya zo mu rushengero, tukunze kubona baririmba barandika ajya amajambo bandika aza kugira ica guhindurira canke zijya ndirimbo ziririmbwa mu mashengero, mu myanya ya adoration, ziza kugira ico ziguhinduriye mu gihe wewe waguye toujours umutima wawuguruye ukavuga ati reka no majambo, kuko nyimba hariko haririmba indirimbo yo guhimbaza Imana ivuga ku bukuru bw'Imana, wewe uzohimbaza Imana biciye mu ndirimbo mu gihe wumvise ati jewe ndumva umutima wanje ndawurekuriye mu guhimbaza Imana. Hamwe ubu umuririmbyi kanaka yaririmba indirimbo, dufate nk'indirimbo dukunze kumviriza ni indirimbo ivuga ku bukomezi bw'Imana, wowe dufate uri wibereye muhira canke umaze iminsi uri mu bibazo, uciye wumviriza indirimbo ivuga ku bukomezi bw'Imana ingene Imana ishoboye, bizoguhindura gute mu gihe wabihaye ikibanza kabundi n'Imana irakomeye irafise ivyo ikora, canke kumviriza inahe biciye mu ndirimbo z'abandi bigira ico biguhinduriye uwo mutima wawe ati ndawuguruye ndashaka guhindurwa. So rero niho bica bize bikagira ico biguhinduriye komsa bikaguhindura ukagira ico wakiriye, bikagira ico uronse mu buzima bwawe no mu mutima wawe. Ikindi naco abantu benshi barakunze kuvuga yuko ubutumwa buri mu ndirimbo bufise ububasha bwo gukiza imitima. Genre wowe ubibona gute? Okay, je nibaza yuko abantu twese dukwiye kubitahura yuko guhimbaza Imana ni kimwe mu nzira Imana icamwo igakora ibintu vyananiranye. Dufate ari ibintu ushobora gusengera bikanga, cyangwa ari ibintu umuntu yasengeye bikanga, kwifashishije ijya nkuru ya Yehoshafati agiye kugwana. Burya Yehoshafati suka atasenze, yarasenze ahubwo akaguma mu masengesho baza kuza kumutora. Ariko bavyumva mugaba cavuga ati reje ni naguma asenga ngaha byonyene bihava biba intambara, reka turirimbe navyo. Niko kuca baririmba, hama inyishu itatu amasengesho itorerwa no guhimbaza Imana. Turi kumwe rero, abantu dukwiye kumenya yuko guhimbaza Imana ni kimwe mu bigwanishwa umukristo afise bishobora kumushikana kuco ashaka, ku ntsinzi. Hariho bamwe nivyo bazokwishurwa basenze, turi kumwe. Hariho n'abandi bazokwishurwa batanze, muga hariho n'abandi bazokwishurwa baririmbye. Birumvikana? Singomba kuvuga yuko guhimbaza Imana ariko kuzokuzanira bya bindi byose ukeneye, cyangwa bya bindi byose umuntu akeneye. No gusenga birakuzanira bya bindi ukeneye. Turi kumwe rero, ariko abantu dukwiye kumenya yuko iyo vyanse ngaha Imana ibishakira ngaha. Turi kumwe, ibyo dukwiye kubimenya. Rero guhimbaza Imana kurashobora kukuzanira inyishu ikintu cyose ukeneye. Ngomba ndakubwireho nyene nk'amahoro, umunezero, nivyo birazanwa no kumva ijambo ry'Imana. Ariko kandi igihe umuntu afasha akanya ko guhimbaza Imana, navyo birazana umunezero n'amahoro menshi. Turi kumwe? Nk'akarorero, igihe umuntu agombye kugenda kuvuga ubutumwa, dufate mu masoko, mu barabara, akaca hera kuvuga ubutumwa, abantu baguma bamuca kubarengana. Mugabo zobawe umumama yambaye igitenge atanguye gukubita ikorasi no gutamba gataha, yo abantu baraza kumubekingira bakibagana programu bari kujaho, kubera guhimbaza Imana kwa afise ubushobozi bwo gukurura imitima y'abantu, bwo kwegereza abantu Imana. Ndakubaza, uramaze kuja mu eglise atandukanye? Ni hakeya je nibaza yuko batangura ku ijambo ry'Imana, batangura kuguhimbaza Imana. Fete nukuvuga uguhimbaza Imana dukwiye gutabura abantu yuko ni gikorwa
cashizweho mu kugira gifasha abantu kubahuza n'Imana. Uwundi umuntu agenda mu barabara ari kure y'Imana. Turi kumwe? N'umuntu yinjira mu ishengero ivyiyumviro vyiwe biri kure y'Imana. Mugabe igihe hamanje kubaho guhimbaza Imana, umuntu ivyiyumviro vyiwe biraza kuva iyo bize kwegera Imana. Kandi abantu dukwiye gutahura yuko igihe turiko turahimbaza Imana, ajya amajambo tuba turiko turaririmba siyo yitwa guhimbaza Imana. Biratandukanye. Benshi baracari muri uwo muzingi wuko igihe bariko bararirimba direct byamaze kungana guhimbaza Imana. Turashaka kuririmba Imana ni nziza, haleluya. Mugabe ugasanga ivyiyumviro vyiwanje ntibiri muri ibyo bintu byo kuvuga Imana ni nziza. Ahubwo ivyiyumviro vyiwanje byarengeye kuvuga Imana ko ari nziza, ahubwo byagiye mu bikorwa byemeza yuko Imana ari nziza, nabonye Imana inkorera. Ugasanga je ndiko ndaririmba Imana ni nziza, nibutse ivyo yankoreye. Reba irya bintu bisigara mu vyiyumviro vyiwanje ndiko ndaririmba irya ndirimba. Niko guhimbaza Imana. Hari abandi abantu urumva igihe bariko bararirimba indirimbo direct babonye yuko yuzuye mu guhimbaza Imana. Ibyo ntacyo bitwaye. Woririmba Imana yuko yuzuye isi yose, yuko Imana ifise amababa, ikora ibintu bidasanzwe. Mugabe ugasanga guhimbaza Imana kugarukira ku munwa gusa. Mugabe guhimbaza nyezina ni kugarukira ku munwa, kuragenda no ku mutima no mu vyiyumviro. Ko bigatuma umuntu akira umutima, bigatuma umuntu ahinduka. Igihe uri kurahimbaza Imana bikagenda bikava mu mutima no mu vyiyumviro. Hari ibikomere umuntu agira mu vyiyumviro, hari ibikomere umuntu agira ku mutima. Bijya bivugwa n'indirimbo umuntu yakuye ku munwa akayishira mu mutima no mu kwiyumvira. Burya no ushaka kuguha 500, igenda yaguhaye akeneye ajya 500, akurutira ibihumbi 500 umuntu yoguha udakeneye. Ikintu cyose kigira agaciro bivanye n'umwanya cyari gikenewemo. Shobora kuvuga yuko Imana yangiriye neza, nkahura n'umuntu yavuye mu bitaro bigoranye, ujya muntu aza kubivuga bifise ubushobozi bunini, kwa bifise iyo bizoba byahereye. Turi kumwe? Nico gituma ndiko ndagomba gufasha umuntu ariko atwumviza amenye yuko guhimbaza Imana biba vyiza igihe bigarutse mu kwiyumvira kwacu. Amajambo ashobora kuba makeya turiko turavuga, akubiye mu kantu gatoya turiko turavuga. Mugabe guhimbaza kukaba kuniniya, kukaba kwageze muri semuseka, kukaba kwageze muri vire, kukaba kwageze hahandi mu bisi agomba ukorokere. Kumwe umuntu akeka avuga yuko Imana ni nziza, mugabe akaba yageze no mu ndege ukuntu Imana yamugiriye neza, akaba yageze no mu kiyaga igihe yatembagara ukuntu Imana yamugiriye neza. Uravyumva? Mugabe aracari karavuga yuko Imana ni nziza, ivyo byonyene nibyo ari karavuga. Mugabe yahamaze kugera ahantu hose yaciye, haratandukanye najye amajambo ari karavuga. Wene yasubiye mu bitaro, yasubiye igihe muri yasubiye muri za ngorane, ari karavuga Imana ni nziza afise impamvu yumvikana. Ujya muntu rero biramugarukana gukira mu mutima kukubera yibutse. Nivyo je novuga. Tugarutse ku tereka ravuga ubutumwa canke novuga ngo guhimbaza Imana birafise ico bishobora guhindura, bien sûr birafise ico bishobora gukiza, birafise umuntu vyokiza mu gihe ariko arabikora. Tuguma tukora muri ca kindi, mbega eske wewe iyo uri kurabikora canke uri kurabikora urahatwa, urafise umutima wo gushaka kubikora, urafise umutima wo gushaka guhimbaza Imana, urafise umutima wo gushaka kumva ko ushaka gutazira Imana, ushaka guhimbaza Imana, ariko wasanga ivyo uri kuriyumvira canke uko ibintu bibona biratandukanye nuko peut-être n'ivyo uri kurabamo, canke biratandukanye peut-être n'ingene uri kurashaka kwakira ivyo bintu. Kuko twavuze guhimbaza Imana, ariko hari n'izindi ndirimbo dushobora kumva tutari mu ishengero ariko tukazumviriza, izo bamwe bumviriza kisosa baruhutse canke juste ariko arazumviriza gusa, nazo nyene zirafise ubushobozi bwo gukiza mu gihe wewe eske wahaye ikibanza ayo majambo ariko aravuga, wahaye ikibanza
iyo ndirimbo wahaye ikibanza ubutumwa buyirimo mugero wahaye ikibanza bien sûr barafise ubushobozi barafise ubasha bwo gukiza imitima kandi n'ubukiza imitima gusa ni benshi twabonye bahindura ubuzima kubera indirimbo ni benshi twabonye bakize ni benshi twabonye ubuzima bwabo bwari futu mugabo no munsi kubera ko indirimbo uguhimbaza Imana babihaye ikibanza kinini muri bo uno munsi bafise amateka bahinduriwe bafise ubuzima bahinduriwe kubera iki kubera ko barafise ico bashoboye kwakira barafise n'ingene bashoboye kwakira navuga ngo ubutumwa bw'Imana canke bugenda buca mu ndirimbo kindi twovuga ko iki gituma uno munsi ubutumwa bwa gospel bushobora gushika ku mutima canke bushobora gutuma uko twavuze ko bufise ububasha bwo gukiza ariko haba harimwo d'abord amajambo rero ni gute ubu ayo majambo dusanga mu ndirimbo za gospel dusanga mu ndirimbo zo guhimbaza Imana afise ububasha bwo gukiza kuruta ajya amajambo ushobora kumva yo guhaya umuntu guhaya ikintu cyaco cose ego okay dukwiye kumanza kumenya ibintu by'Imana ni by'ibihe byose ibintu by'isi ni by'igihe gitoya umuntu yokubwira yuko agukunda bikamara umwanya amezi 5 umwaka kandi noneho muri ubu buzima bw'isi turimwo ukuntu bipanze ugukunda no munsi ejo azokwanga turi kumwe mugabo ibi bintu by'Imana igituma bihoraho igihe uri kuraririmba arankunda aranyitayeho nubwo wowe uri kuravyumva gusa utari kurabiririmba ajya amajambo n'ukuri nibizohinduka turi kumwe nibizohinduka ni ijambo ry'Imana rege turiko turaririmba ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana naryo n'ukuri igituma ari ukuri kandi igituma ivyo bintu biruta ajya amajambo abantu botubwira Imana ni Imana abantu n'abantu donc Imana iyo itanze ikintu canke iyo ihaye ikintu umuntu canke iyo uronse occasion yukumva ijambo ry'Imana canke yukumva ubutumwa bw'Imana buciye mu ndirimbo ko nizo turiko turavuga du genre uburonse ubuzima uburonse ubuzima uburonse ikintu kizogupermeta kubaho ubuzima uri mu mahoro canke guhindurirwa ubuzima biruta ko kumva ko amajambo c'est vrai izi ndirimbo simvuze ko ari zibi mugabo izo urashobora kuzumva no munsi ariko ejo ugasanga uburyohe bwayo bwaheze canke wowe uko wayikunze ico gihe canke amajambo yagufasha kiyagiye si ariko aragufasha no munsi ariko indirimbo y'Imana iciza cayo uno munsi iragufasha ariko ikagufasha ibihe byose ubutumwa wowe muri iyo ndirimbo buragufasha ariko bukagufasha ibihe byose naguciriyemwo n'abantu basoma ibitabo bogenda kuraba ibitabo abana Bibiliya ntirigera itituka kandi ntizonatituka mugabo hari ibindi bitabo abantu basoma wagisonye mu mwaka uheze ubu utazi niyo kiri nibirimwo hari igihe usanga waranavyibagiye mugabo ijambo ry'Imana toujours rizokwama nimba wararisomye ariko kandi no mu ndirimbo riguma ryigwiza n'igihe turiko turasenga riguma ryigwiza muri make bya bindi nyene wasoma bizoguma bigaruka mu majambo uvugana n'abantu b'Imana turi kumwe ni kuvuga kuriri igihe uri kurumviriza indirimbo z'Imana cyangwa igihe uriko uravugija indirimbo uriko uririmba indirimbo z'Imana bifise ubushobozi bunini kubera biherekezwa n'imbaraga z'Imana ziza zigakomeza umutima wawe cyangwa zigakwinjiza mu kumva ushikamye. Alors tugaruke ku baririmbyi mpimbazamana ni gute umuririmbyi mpimbazamana iyo agomba gusohora indirimbo canke iyo agomba kuja imbere y'ishengero aba leader canke abantu bandika indirimbo abaririmbyi mpimbazamana en general ni gute botegura uburyo butumwa bagiye gushikiriza abantu babumviriza canke abantu bahimbaza Imana canke abantu bazokumviriza indirimbo zabo ni gute botegura amajambo azohindura abantu azokiza abantu canke azohindura ubuzima bw'abantu canke azozana benshi kuri Yesu kubera ko uno munsi umuntu arashobora kuja imbere y'ishengero ashaka kuririmbisha mugabo ugasanga nta kirere gihari cyo guhimbaza Imana canke uno munsi ugasanga umuntu yanditse indirimbo yagiye kuyisohora mugabo iyo ndirimbo ugasanga n'umuziki gusa nta bantu irikirafasha nta mitima irikirahindura. Alors ni gute rero abo bantu bose abo baririmbyi mpimbazamana botegura
indirimbo zabo canke botegura indirimbo baza kuririmba kugira ngo zibe iziza gufasha abantu baza kuzumviriza. Okay, Jene baza yuko icambere turashimira Imana nk'abahimbaza Imana yuko dufise mpwemu yera. Kandi urya mpwemu yera dushoboza gukora ivyo Imana igomba. Ariko kandi nk'umuntu aba agomba kwandika indirimbo igomba gufasha ubwoko bw'Imana, Jene baza yuko byohera mu kuba umugenzi n'Imana, mu kuba umwana w'Imana. Twatanguye tuvuga ikintu c'abakozi b'Imana n'abana b'Imana, akaba umwana w'Imana koko akagira ubusabane na papa wiwe mu gusenga, mu gusoma ijambo ry'Imana. Kwa nk'ubu jewe ntushobora kumbwira yuko jewe mfise umuvyeyi igihe hahera ukwezi tutanaganiriye, nawe ntashobora kuronka ivyo ambwira. Kwa nk'ubu urabona nono hariho abana urumva batigera baronka akanya ko kuyagana base wabo, n'ivyiyumviro vyabo bizogenda kugwa mu manga ku mpamvu z'uko batigeze bahura n'impanuro z'abavyeyi. Rero igihe Imana yegereye irakuyagisha, ikaguha impanuro, ikaguha iciyumviro, irashobora no kugutuma igihe umuvyeyi mwegereye, burya niwe watuma cane. Sinzi yuko umaze kubibona. Niwabwira ati genda muri ville, niwabwira utuntu twose turabona je nza gushika ngaha ntevye, urumva rero kandi hari n'igihe akubwira ngo uze kumbwirira naka. Rero igihe ugize ubusabane n'umuvyeyi wawe Imana yawe, iraronka ivyigutuma kubwira Nonora, kubwira urya ariko aratwumviriza. Turi kumwe? Rero je nibaza yuko mu kugira uronke indirimbo ushobora guha abantu igagira ubushobozi, bivana n'ubusabane mufitaniye n'Imana. Turi kumwe? Muyaga kangahe, muvugana kangahe n'Imana. Ego nivyo hari abantu nyene babikura mu majambo bumvise, babikura mu bigumbagumba vyabo, ariko hari uburyo umuntu ashobora kubana n'Imana mu gusenga. Turi kumwe? Urazi nk'umuntu none ashobora guhera umwaka wose aryama akazokesha akazoveya ropromiye yonyene ni hagenda imbere kurara imbere y'Imana. Ujya no mu worship n'umuntu akoreshwa n'Imana. Ariko nk'abantu bari bakwiye kumenya yuko imbaraga z'Imana zo gukorana n'Imana ziva mu gusenga, mu masengesho. Buto umuntu ashobora kuryama agahirira umwaka wose, ntiyigire afata n'umunsi n'umwe mu mwaka atari vya bindi by'umugenzo y'amashengero barinda ropromiye. Arari imbere y'Imana, ararasenga Imana. Igihe dusenga Imana tubwira Imana, sawa? Igihe twumviriza ijambo ry'Imana, Imana ivugana na ibiriko iravugana natwe. Nabivuze, igihe duhimbaza Imana nayo Imana ibiriko irakira ibyo tuyibwira, kandi nayo nyene iraza kutubwira. Mu ndimbo turayibwira nayo nyene kakigaruka ikatubwira hajya nyene bigendera kuko nyene. Turi kumwe? Rero umuntu ashobora kuronka ico ashobora guha abandi igihe yagihawe. Donc utaronse umwanya wo kuja kubaza canke utaronse umwanya wo kuja, eske ni isoko mu bisanzwe. Umuntu aya mazi yose turonka arafise isoko azavako. Donc d'abord banzimenye isoko, banzimenye tibega ibishaka kubwira abantu uwampamagaye canke nyene uno murimo ashaka kubera ko tumenye twebwe turi bikoresho, abaririmbyi batwumviriza, abaririmbyi impimbaza amareko batwumviriza muri bikoresho. Rero kubera ko igikoresho nyene ico gikoresho ni watuma ico gikoresho gikoreshwa neza. So ntimwibagire kuja kubaza Imana, ntimwibagire gusenga, ntimwibagire gufata umwanya wo gusengera indirimbo zanyu, ntimwibagire gufata umwanya wo kuja gutuma ivyanyu. Eske baza Imana mbega iyi ndirimbo ngoma ndirimbe izofasha abandi, izokiza abandi, hanyuma Imana ishobore kukugira neza kandi Imana ishobore kugutabara. No musi ndashaka abariko baradukurikirana batahure kino kintu. Ni ryari indirimbo iza kuba nk'ubutumwa buza gufasha umuntu, audio yo kuba du genre nk'umudiho canke nk'umuziki, tout simplement umuntu arumvira indirimbo n'umuziki, ugasanga umuntu yashizemo indirimbo ariko aratamba, wamubaza iyo ndirimbo oheje wakuyemwo iki canke wumvise mwiki,
ko je naryohewe gusa n'umuziki umudiho alors ni ryari indirimbo iza kuba nk'ubutumwa buza gufasha umuntu ariyo kuba umudiho uza kuryohereza umuntu ego. Okay, murakoze. Jewe nibaza yuko igihe indirimbo iza kuba ubutumwa ku muntu ni igihe umuntu umutima wiwe wagarutse ukiyumvira ku majambo ari muri iyo ndirimbo, igihe afashe umwanya wo gukoresha ivyiyumviro vyiwiwe. Peut-être nk'ubu ashobora kuririmba indirimbo yo guhumurizwa, indirimbo yo kuvuga ubukuru bw'Imana, umuntu akibuka Imana aho bahuriye nayo. Turi kumwe, birya bintu biraza kwaguka muri we bimutere kumva yoronka apeti yo kuririmba irya ndirimbo kubera aho yahuriye n'Imana harakomeye gose. Canke barashaka kuririmba ati uri yawe, urenze byose, uri hejuru ya byose Mana, bakabirimba mu ishengero bikaba ari indirimbo. Mugabo rya muntu nawe akaza kuraba Imana ari ivyo yamukoreye, aciyaba nka Dawidi nawe nyacu yavuga ati uri ya kubera yabuze izina rimwe yo kwita Imana muri ya mazina yose, bivanye n'ubwishi bw'ibikorwa Imana yamukoreye. Rero niwe acagira izina byise. Rero je nibaza yuko biza kugufasha igihe wewe nyene wuguruye ivyiyumviro vyawe akajyago ko kwiyumvira kwawe. Eske iyi ndirimbo ishikiye mu matwi yanje, ihuriye hehe n'ubuzima bwanje bwa misi yose? Turi kumwe, niyo bica biba ubutumwa bushobora kugufasha. Hari n'igihe usanga wanarize kubera wewe umutima wawe wakiriye ucugenda kuvyiyumvirako, hama ico biragufasha mu mutima wawe. Ico gihe ni cyagihe uzosanga uri kuratambuka abandi batariko baratamba, urubona umuntu agatamba yashize ukuguru hejuru, uwundi akaryama hasi akarira. Ntibyagarukiye ku ndirimbo gusa, ahubwo yafashe indirimbo acarayitwara kuyihingura mu vyiyumvira, ariyumvira nivyo n'Imana yabikoze, nivyo. Rero kijya gihe indirimbo yamubereye ubutumwa bushobora kumwibutsa ico Imana yakoze ku buzima bwiwe, cyangwa ico Imana iri ku buzima bwiwe, cyangwa ico Imana yahoze iri kuva kera atarabaho. Abantu muriko muradukurikirana nizere ko muriko murafashwa canke nizere ko muriko muriga. Siyo tabaririmvye mpimbazamana kandi natwebwe dukunze kumviriza indirimbo mpimbazamana. Nizere ko no munsi hariho amakosa amwe tutazogenda dukora kubera ko bino biriko biravugirwa hano, kubera ko bino turiko turiga, bino turiko turamenya tutari tuzi. Alors turiko turarangiza ikiganiro, nigiki wobwira uno munsi abantu bariko baradukurikirana, abantu bakunda kumviriza indirimbo mpimbazamana, abantu bakunda kuja guhimbaza Imana mugabo ugasanga nta kintu kiriko kirahinduka mu buzima bwabo, nta kintu kiriko kirahinduka hagati y'imigenderanire y'Imana nabo. Kiri naco ni kiwobwira abantu abanditsi b'indirimbo mpimbazamana, abaririmbyi b'indirimbo mpimbazamana, aba baririmbyi dufise mu mashengero badufasha guhimbaza no gutazira Imana. Mwakoze. Je cyo nobabwira nuko umuntu wese arakeneye kumenya yuko turi ibikoresho byashizweho mu kugira bikorera Imana. Ibyo turiko turakora byose bituruka ku Mana, kandi Imana yavuze nta muntu n'umwe bazosangira icubahiro. Icubahiro gikwiye kugaruka ku Mana ibyo twakora byose. Ariko kandi nk'abahimbaza Imana bajya twita abarideri, dukwiye kumenya yuko igihe turiko turatora repertoire ntiziva mu bishobisho byacu. Dukwiye kumenya yuko Imana irafise urutonde ibishaka kujya munsi yuko ruba, kandi bijya bintu tubishobozwa na Mpwemu Yera. Birumvikana? Jewe aho mperereye, aho nkorera muri eglise, ndakunda kubwira abarideri dukorana, igihe uri kuratora repertoire y'indirimbo, ntutoragure kamwe kuri RTNB, akandi ugatore kuri Vyizigiro, akandi ugatore hehe. Sawa? Ja ahantu usenga Imana, hamuririmbe. Uzoririmba imwe uyigumeko, iyindi nayo izoza ituruka muri ya yindi wariko uraririmba, iyindi nayo ituruke muri ya yindi wariko uraririmba. Uzokwisange warose indirimbo zivuga zizana iciyumviro kimwe c'Imana. Turi kumwe? Hamuca ugenda rero mwishengero utanga irya repertoire. Mugabo ikibazo gihari mu worship abo uramutora akacavuga ati ndarose amahirwe.
byo kuja kwiyerekana yuko abantu bambona ya yindi ya Dudu ndayiririmba ya yindi ya Apollinaire ndayiririmba hariho n'iyindi nigeze kubona kuri Nuzi yaryoshe nayo nyene ndayiririmba turi kumwe ugaca bimvira hariya yaryoshe muri Life Center yuko iza kuryoha hari iwanyu mu Buterere nibibaho turi kumwe hariya yararyoshe kubera urya muntu yayihawe n'Imana igihe yari karasenga igihe yari karazegeranya zaturutse ziva kuri mwemu ashaka gufasha imitima y'abantu mugabo wewe ibyo uri kuregeranya ni ibintu bikuzana kinyugu wewe uryoshe rero je nibaza yuko mu kintu cyo gupanga amarepertoire abantu dukwiye gufata ujya mwanya wo guhimbaza Imana tugasenga umuntu akikorera worship wenyene mu kibanza ciwiwe je kwanza ukuntu bikunda kuza igihe mba mfise programme yo kuririmbisha kuri Eglise ni ntahe ndashobora kuba ndiko ndagenda mwibarabara ndiko ndaririmba nkaza numva n'iyindi iraje nkaca ngenda kwandika muri note irya repertoire ngeze imbere y'abaririmbyi ndiko ndakrepetesha nkaririmba simba cisunga ka gapapuro cyangwa yanoze ngaca mbona haje mw'izindi ca ndazakompanya kuri za zindi zazi igihe ngeze imbere y'ishengero ndaza kuririmba naho nyene haracari ikindi gikorwa cy'uko aza kuza ko iyindi turi kumwe bivanye n'icimana kirashaka rero je ikintu nohanura aba worship abagenzi banje nukuri ibyo dukora ntitwikoresha haracariho umufasha haracariho muhemu yera nituri muri cagiye ca Dawidi mwisezerano rya kera igihe turimwo dufise ubufasha bwose buhagije turi kumwe je nibaza yuko dukwiye guha umwanya Imana na Imana ikaduha ibikwiriye yuko twokora ibyo ishaka yuko twokora wabura umwanditsi uhaye umwanya Imana nukuri razika kuganiriza ugasanga uranditse iciyumviro ciza ugishize muri melody nziza kwa nubwo woronka ico ciyumviro nturonke melody ntibiraba indirimbo mugabo ivyo byose bitangwa n'Imana kubw'intego yayo imwe ibishaka ku mwana w'umuntu rero abantu bariko baradukurikira bakwiye kumenya yuko ivyo dukora byose Imana iracafise vora yo kubitwara no kubishikana aho bitegezwa gushika gerageje kumwunganira kuri twebwe surtout dukunda kumviriza indirimbo canke dukunda kurongora mu Eglise dusanzwe duherereyemo canke kubanditsa ibindirimbo mpimbazamana ku ruhande rwacu twese ikintu cyose ukora ugikore ufise intumbero mbega abashaka kucumviriza bazoronka ubutumwa bwa niyahe message iyo message ubanza kuyironka wowe ubwawe iyo uyironse ukayipartaja abandi so nkuko bivuze ikorere ko d'abord wige kwanza gusenga Imana wige kubaza Imana wige kwegera Imana wige kwikorera kandi ntuze kurondera ngo ivy'abandi ko ivy'abandi ujya shaka kuba vyaryoshe utazi yabikuye mugabo waja kumigana bikakugora kubera ko ntiwigeze nawe wiga kurondera kuri twebwe naho kumviriza indirimbo canke guhimbaza Imana turi mu Eglise twige d'abord kumva ko umutima wo guhimbaza utangurira muri twebwe banza ugura umutima wawe ugira Imana ndashaka guhimbaza indirimbo yumvirije ugura umutima wawe niho n'amajambo azogira impact kuri wewe kandi agahindura n'ubuzima bwawe bien sûr zino nk'ubare nk'umuririmbi aje kugenda gutonda umurongo w'amabisi gatonda umurongo guhera sahindwe kugera sizera utonze umurongo akanwa kawe karahotse urumuhimbaza Imana donc baba bakwiye kuririmba umanza umbirize akanwa kawe karahoze kandi ngaho utonze muri ville utaha munyakabika cyangwa utonze muri ville utaha ku Mutangaside muri Rohero ariko igihe kiryoshe cyo guhimbaza Imana igihe uri wenyene turi kumwe igihe uri kuragenda wenyene waza kuronka ivyiyumviro biza muri wewe cyane biza gusaidia ya programme wahabwa n'umurongozi wayo kuza kuririmba turi kumwe donc ata meditation yahabaye rero babantu bakwiye kumenya yuko igihe twe akanwa kacu gahoze hari akandi kanwa kaba kariko karavuga birumvikana rero abantu dukwiye kumenya yuko gufata umwanya
ugahezwa n'ikintu kimwe, kirya kintu giheze, kirya kintu giriko kiramara umwanya, hari ikindi cari kungura kuzana inyungu ku rurya mwanya. Turi kumwe? Simvuze yuko gumara umwanya utonze hajya anamakosa, mugabo ashobora gutonda hajya wiyambara ekuteri ku rurya murongo, ukaguma uhezagirwa na worship. Sawa? Cyangwa ukabona yuko womenga ibi bintu biraza kuntwara umwanya none nk'amasahane 5 mpagaze, reka mbe ndamasha nakana sport yakenewe. Ndagiye ndahimbaza Imana, mviriza indirimbo z'Imana, ubu uri kuragabura ingabire yawe. Yumvira nk'umuhimbaza Imana ahera mu gitondo iwawe yashizemwo filime z'abarundi n'iz'abanyarwanda n'iz'abakongomani n'iz'abahindi. Ivyo ni byagaburira impwemu yiwiwe kandi n'umuhimbaza Imana. Turi kumwe? None ujya muntu akeneye kuba acteur, akeneye kuba asasi. Kwazi yuko ari umuhimbaza Imana. Nagira uzi yuko uri umuhimbaza Imana, amaso yawe n'amatwi yawe yumviriza ibyo guhimbaza Imana mu kugira ukomere. Kukubera ibyo tugaburira impwemu yacu ntibica mu kanwa, bica mu maso no mu matwi. No mu matwi. Twavuze byinshi ariko abo vyega nabo biraba, nizere ko muri ko muratawe, nizere ko mwatahuye kandi mwize. Je numva norangiza ashimira Pascal kuri uyu mwanya udasanzwe, kuri aya majambo, kuri bitwize, kuri twumvise. Ndagushimiye. Ego murakoze, natwe turabashimira bariko baradukurikirana. Byukuri Imana ifise byinshi ishaka yuko tumenya, bica muri ibi biganiro duhabwa n'ino televiziyo. Imana ibahezaje ko mwatwiyumviriye ko ejo mutumira abandi. Uburundi isi irakeneye kumenya ukuri kw'Imana, kukubera Bibiliya yavuga yuko abantu banje bishwe no kutamenya, baho umwanya munini ibintu kuko abatazi ivyo barimo. Aka kanya mwadushiriyeho kagumye kabandanya, bizodufasha kandi bifashe n'igihugu cyane, bifashe n'ijuru. Mwakoze ko twiyumvirako, kamvuga ati Imana ibahezagire. So ndabashimiye, nizere ko n'ikindi gihe twabatumye ko muzotwitaho. Niko cyane, turahari. Murakoze. Reka ndangize shimira mwe mwese mwatwikiranye, mwe mwese mwakurikiranye ikiganiro tuyage uyu munsi. Nizere ko mwize kandi mwatahuye, nizere ko mwafashije. Surtout abaririmbyi bihimbaza Imana, abanditsi b'indirimbo bihimbaza Imana, natwebwe twese duhora tuja gusenga tugahimbaza Imana, canke twebwe twese twumviriza indirimbo bihimbaza Imana. Donc nizere ko mwize, nizere ko dukosa tumwe twagenda dukora tugiye guhera. So no wifuriza kugira ibihe vyiza, ariko mutibagira kubandanya mukurikirana ino mbonesha kure no Repentance n'Abantu TV. Bye.